Bakunzi b'ikimenyesha makuru Kibonobono Media, iri jwi muriko murumva ni rya David Tuyisabe usanzwe ahagarariye umuryango w'abarimyi b'ikibonobono mu Burundi. Inyuma ya kamera turi kumwe na Zombi cameraman, hanyuma hano turi mu gisagara ca Bujumbura, neza na neza muri quartier Kigobe. Kabakunzi bacu rero mudukurikirana ijoro n'umurango, turabashimira kugende mukurikirana ibiganiro vyacu aho tubereka uburimyi bw'igiterwa c'ikibonobono uko buriko buragenda n'inyungu muzokuramwo, tukabandanya tubahamagarira kuza kwifatanya natwe. Ariko kugira ngo ishishikare kubereka ahari amahirwe yanyu ashobora kubageza kw'iterambere, dukorana n'abo bantu bose baba bariko baraterera mu iterambere ry'igihugu kugira ngo dushike kuri ya mbona kazoza 2040 igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Hano turi kumwe n'umwubahwa, reka abibwire amazina kuri mbura. Nyakubahwa, mutwidondore, mutubwire muri bande, mutumenyeshe n'ivyo muriko murakora, tubisigurire canke mubisigurire abenegihugu. Abashimye inimero iri ngaho hasi, muce mwihutira kuturondera. Karibu cane mutwidondore. Murakoze cyane. Je ku mazina nitwa Ndizeye Dieudonné, nkaba ndi directeur général wa Société Innovateur Burundi. Société Innovateur Burundi ni société iri mu gisata c'ubudandaji, iradandaza ibintu bitandukanye, ariko kuno munsi mwansanze hano aha twakorera umugambi twise izuba isoko ridakama, kuvuga ni tudandaza amatara y'imishwarara y'izuba. Nibaza ko aho nagerageje, iyo ari ibindi murambaza. Murakoze cyane. Murakoze cyane, twamaze kumva abo muri, tumvise n'ivyo mukora. Umugambi izuba isoko ridakama, muravuze muti kuri ivyo ashaka mudutandukanirize, mbega amatara y'imishwarara y'izuba yoba atandukaniye n'amatara turonka biciye kuri Regideso, canke hari n'ahandi usanga hatari Regideso hari hydraulique? Mututandukanirize, mbega aya matara afise akamaro akahe ugereranije n'ayari ahasanzwe ya Regideso? Murakoze cyane. Mu byanyakuri uko mwavyumvise, itandukaniro rya mbere ni rya zina. Twavuze ko izuba n'isoko ridakama. Byanyakuri twebwe amatara tudandaza ni itara uguze nta kindi kintu usubira kugura, ni kuvuga nta mayinite ntaki. Izuba naryo ni ikintu twahawe n'Imana, ni ikintu camaho. Ni kuvuga uguze itara uguze umuco, guma ahantu habona. Iryo ni itanu. Ariko Regideso uguze ni kuvuga uragura Regideso, uragura daire Regideso ntugura uriya bon kirundi sinumva nagisigura, ariko ngira baca bashumva. Kuvuga hagoma hariho ikinogo, kuvuga hagoma hariho abantu bayakeneye, kubera ko Regideso ni isoko rirahera, rikoresha amazi, rikoresha ibitoro, je navyo n'amasoko ahera. Rero itandukaniro ni iryo, ni kuvuga twebwe dufise iby'isoko ridahera, nabo bafise iby'isoko rihera. Ni kuvuga haragera igihe badashoboye gusatisfeza abenegihugu bose uko bavyifuza, kubera ko isoko rirahera nyene. Muravyumva. Dufate mwabivuze mu Gifaransa, mbwa nibaza ko haragera igihe badashobora guhaza kujayo kubera ko batashitse, ariko naho bashitse murabizi ko hariho kuza baratanga umuyaga nkuba bahinduranya, ni kuvuga akabura, naho bayafise arashobora kubura. Twebwe rero twaje gutora umuti w'ivyo bintu bibiri. Ni kuvuga utayafise atigeze nayaronka, uwo turafise umuti wiwe. N'uyafise mugaza azaracikagurika, murabizi ko umuntu yamenyeye kuba habona, kuba hatabona biragoye. Benshi batwa tumaze dusanzwe tugura amabuji nayo arazimvye, kandi buji naryo ni rya soko irihera. Ni kuvuga ibuji uyiguze irahera. Ubu twe dufise amatara uguze idahera. Murakoze. Tukiri ngaho nyene, imbere ko dutandukira ku kindi kibazo, kuko twari dusanzwe tumenyereye hariho ayandi matara
yo muri ubwo buryo yoba yamaze n'igihe kirekire mu Burundi, hanyuma namwe naho mukavuga yuko hari ayandi y'ubundi bwoko mwazanye. Imbere yuko rero mudusigurira itandukaniro riri hagati yayo yandi yakishwa n'izuba nari mwebwe mwazanye, twashaka tubanze tugaruke kuri ico ca Regideso. Mbega ko Regideso yoyo iyo ukoresha ujya muyaga nkuba wawe urashobora kuraba nk'agateleviziyo, ugasanga urashobora kuraba nk'agafrigo. Mbega none uwo mwebwe mwoba mushikiriye atashikiriwe na Regideso, mu gihe yoba yarakeneye vya bindi mpejeje kuvuga, akayimbonesha kure mu rugiwe, ipasi, ibi bikoresho vyanyu mwazanye nubwo mutarabitwereka, vyoba bishobora gukemura ivyo bibazo? Murakoze cyane. Mu bya nyakuri twebwe twarashikiriye guhera ku muntu afise amafaranga menshi gushika ku ufise make. Ni kuvuga nta numwe twibagiye. Hariho bamwe umva bakenera ivyo uvuze, ni kuvuga amafrigo, amateleviziyo, ivyo byose twe turabifise sinashaka kubishekana ngaha kubera ko ngaha ni kuri biho, mugabo dusanzwe tubifise ibishoboka. Okay. Turabifise aho tudandaye mu budandarizo bw'iwacu bundi mu ntara. Turabifise murumva ni kuvuga igihe umuti wose twarawutoye. Rero uburyo nk'umu diaspora ariko aradukurikirana ngaha, ko twebwe turabafise benshi badukurikirana ngaha kuri Kibonobono Media, ariko bari kure bavuye iwabo Regideso ikaba itarashikaho, bakaba bifuza ati si yaba Regideso yari imaze gushika iwacu muhira nanje nokweze umuyaga nkuba kubera ubu ndabishoboye nkabaha. Mugabo akaba ariko arumva kano karyo mwebwe mwazanye, tuvuge yuko ashobora kubarondera nawe agatanga umuyaga nkuba iwabo hanyuma agashiramwo agateleviziyo. Neza cyane, ivyo nivyo tumwe tutakemura. Mu bya nyakuri bwa mbere twe tukivyiyumira no mugambi twa twabanje kwiyumira kuri bato bato, ariko kandi nabo twagiye tubimbe kuko mu bya nyakuri abo bato bato bobo hari nta vyigwa bindi bikenerwa. Mugabo bakenera binini, ni kuvuga nk'amafrigo canke ibindi bintu baba bafise mu nzu n'amakwiziniye n'ibiki, birasaba ibindi vyigwa. Twebwe rero uturondeye turaza d'abord tukavugana, ukatubwira wowe ivyo ukeneye gukoresha mu iwawe, bakagira ama étude ma dimensionnement, hanyuma tukaheza tukakuronsa ivyo bintu vyiwawe uko uvyifuza. Ni kuvuga twebwe nta rimwe twimuko bivanye waba urwego rwose uriko turagukwiriza uko wifuza. Murakoze cyane abariko baradukurikirana, mukomeze kumviriza aho mwumva mushimye muraheza muvuga ati jewe aha nahashimye canke aha nagize akabazo, mwandike muri commentaire mutubwire. Tutandukire rero kuri ca kibazo ca yayandi matara yarahasanzwe n'aya mwebwe muzanye. Mbega itandukaniro ryoba riri hehe ko twabonye ari yashobora kuba yarafashije imihana myinshi, amazu menshi, cyane cyane mu bantu baba mu ntara ya Bujumbura, rirari hanamiye iki gisagara ca Bujumbura, benshi n'amatara bari bafise barafashijwe cyane n'ari ya matara. None mwebwe akabirya kari muri aya yiwanyu nakahe ku buryo twoyahurumbira tukareka ariya ya kera? Murakoze cyane. Amatandukaniro ariho ni manini cyane kandi menshi. Itandukaniro rya mbere ryaya twe tuzana na yari hasanzwe, ubwa mbere bwo twebwe aya matara y'iwacu turafise ama certificat yatangwa n'ikigo bitwa Verasol, ni kuvuga n'ikigo cyo cyemewe au niveau international, ryemeza yuko itara rikwije ibyangombwa, ni kuvuga rikingira ibidukikije, ni kuvuga ku byerekeranye n'ubuzima bw'umuntu nk'amaso. Mu bya nyakuri ajya amatara dusanzwe turi dufise ajya ya kera, afise ajya sorere ya kera, ajya mishwara y'izuba ya kera, ayo ma certificate ntafise. Ni kuvuga baragiye barakora, umwe wese akavyumva arashobora kuzana umuyaga nkuba. Ubwo twebwe aya yiwacu yaragiriwe ivyigwa bikomeye ku buryo yerekana ko akingira ibidukikije. Ni kuvuga twebwe icambere bugira itara yiwacu uko uryakije, uko umuriro ugenda urahera rigumana wa muco, ntirihindura umuco. Kuko mu vyanyakuri ku vyerekeranye n'amaso y'umuntu, uko umuco ugenda uragabanuka niko ushaka gukanura cyane gose, bigatuma amaso yumva afa. Kwerekanizo rya mbere ni kuvuga twebwe aya matara iwacu arafasha mu kutisha amaso. Icya mbere. Ikigira kabiri, twebwe aya matara iwacu tuguha kit complet, ni kuvuga twebwe ivyo tuguha ibintu byose bikwiriye, acukura hanze uza gushirako. Aya kera uragenda ukagura
pano hariya ukagura amampure hariya ukagura bateri hariya ukagura insinga hariya. Izo nsinga rero burya uko zisanzwe bikozwe ntibiri compatible byose. Ni hajya usanga nk'umuntu yatoye telefone agasharija ku matara ugasanga iravyimbye. Twebwe ivyo ntibitwe tuguha byose bikwiriye kandi byizwe neza ko bihwanye. Ico ni ikindi cya kabiri. Kigira gatatu, twebwe nkuko nababwiye namambwira abantu twebwe dufise ibintu byacu bifise garanti ikwiye. Ni kuvuga twebwe turaguha garanti y'imyaka 2. Byanya kuri umuntu arinza guhagara n'imyaka 2 nuko abazi ivyo bintu avyizeye gose ko bikwiriye. Garanti y'imyaka 2 hano muhadusigurire neza mu buryo bwagutse, ku buryo akiguze nk'ubu jewe nguze itara uno munsi nshobora kurikoresha imyaka 2 ripfuye inyuma y'imyaka 2 canke itaragera ndashobora kuza mukampindurira neza cyane. Naco gituma twebwe ntitudandaza nk'abajya abandi badandaza. Twe ntitwanda ku isoko. Ni kuvuga iyo uje kutugurira turakwandika aya matara yiwacu afise na nimero. Inimero turakwandika utwaye itara iri niri tukaguha na facture tukubwira yuko imyaka 2 itarahera rigahindura ivyo twakuvuganye ivyanditse ko ngaha hejuru urigarukana uko nyene tukaguha rindi rishasha gushika imyaka 2 iheze. Bisigura ko tuvyizeye ko bikomeye. Yego. Okay, twereke turabe kugira ngo twereke abariko baradukurikirana barabe kumbure bashobora kuba bazi ajya ya kera babona itandukaniro ryaya cyo kimwe n'iryariye. Okay. Twebwe iri tara iri muboniri ni kuvuga ubumengo ni gato ariko ni itara rikwije byose byabindi nababwira. Nta rutsinga uza kugura, nta mpuru uza kugura, nta pano uza kugura, byose biba biri hamwe. Ni kuvuga iri rirafise aka na gatorshe kandi tuguhana uko nyene. Iri naryo ni itara. Iyi nayo ni pano na plaque solaire kayo. Ni kuvuga twebwe ibi tubiguha uko nyene. Hanyuma kugira nyene bimwe nababwira yuko twebwe ataco dukeneye kiva hanze. Nababwiye ko twe aya matara yiwacu asanzwe asharije na telefone. Urabona ko tubahana ni USB. Ifise imitwe y'amatelefone yose dufise mu kino gihugu cyacu amaze gusohoka. Aha rero twebwe umva nta kugenda kugura charger ngo comeke ko ngaha byose birakwiye murabibona. Rero aya matara aka karakora nka telecommande. Sinzi ko mubona aho najyaka. Ifise kandi amanivo ko genda uraduza bivanye n'umuco ukeneye. Kandi plus uduza umuco plus consommation iyongera. Aka nako na gatorshe kandi gakora nyene numva gakora double fonction. Kuvuga ni telecommande riri kugangara kakabonesha ko nyene. Ni kuvuga aha ni deux points lumineux. Rero iyi mu byanya kuri tuyakunda ko yahabajya abantu bafise umuntu afise chambre na saro na cyane cyane bajya baruguru usanga bafise akazu gatonya bakafise toilette nko ku kilometero canke metero zingahe kuko twarahabaye turabizi. Tuba tuzi yuko bagyusize mu nzu bategeza gusiga abantu babona nawe ukagenda ufise aka rero ni kushikana ugatwara kuko niho naho toba ufise aka naho toba ufise aka iryo nyene sanzwe gikora ukwaryo. Urabona ko rizima kandi urashaka no kujyatsa kandi urashaka no kuduza. Nuko aya rero agenda arasumbana nkuko nabibabwiye. Iri urabona ni 2 points lumineux. Iri naryo rica rigira 3 points lumineux. C'est tout après lumineux ni cyo kimwe. Ibi mana nanjye nyene rifise insinga. Singa rwose rumwe rufise 5 metres. Uvuga ukagira iyi urabona ko kuri yandi aha yaraya. Kuri iri naryo rifise ibi urabona ko kacarigira nibi. Urabona pour moment 3 points lumineux. Amatara 3 siko mubibona neza. Nibi nashaka kuzana iri siko niri no ribereka. Niryo ritwereka. Iri rifise murabona ko izi pano nagenda zikura muri carton. Yego. Mugabo kubera ko iri ari rinini. Iri ni rinini rifise amawate menshi. Rifise nabona rifise ampule ziri kwazo. Banani zinizi ampule zitatu. Zose amantu yose dutanga tuyita amakite yose dutanga aka kantu tezo ugasangamo kugira ntuzu tori ikintu cyo ukuye hanze. Iki turafise
tuca tuguhana na za nsinga zingana n'izo ampure dufise. Za nsinga nizi zibona turaguha no kwene na katalode kwene gakoreshwa. Iri rero ryo ni special idafise na telecommande yayo. Iyi telecommande rero uko isanzwe ikora sinshaka kuyikuramo kuko ndayikuyemo ibitangwe gukora. Okay. Iyi telecommande uko ikora ni kuvuga nshaka kwatsa itara rya mbere. Aha rirafise uduporo, rirafise ahantu ucomeka izo nsinga. Akabona ako karadiyo na sakaradi ya rero benshi niko bama biyumvira cyangwa ngo ni igiki mujyanya kuri no muri ya matandukanizo namwe ndababwira abandi basanzwe bakoresha y'amabateri asanzwe n'igi imodoka ngo ugakoresha ukongera ukarondera amawondirere ukarondera bijya bintu byinshi twebwe rero ivyo bintu nta birimo. Okay. Ni kuvuga twebwe akatuguhaye kari ni karimwo byose. Ni kuvuga harimo wondirere harimo battery byose. Aka kantu rero niko kabika umucano niko kabika umuriro ni kuvuga ni kusharge ibindi byose biza gukora bikorera kuri aka. Aha rero urabona namwe ndavuga birafise ahantu ducomeka za nsinga ngaha hariko aha n'izuba bisigura ko niho uza gusharge ushiramo pano ugacomekamo ngaha. Aha naho ducomeka ko amampure aha naho ni hamwe ho gusharge amatelefone. Kuvuga rero ya telecommande niyo nagomba ndababwire iyi telecommande mfyonze kuri 1 nikuva mba nakije itara rimwe rimwe badajakije muri ayo matara asanzwe acometse ko ngaha. Okay. Badajakije mfyonze kuri 2 irya kabiri cyajyaka mfyonze kuri 3 irya gatatu cyajyaka. Mugabo naho ntama mfise aka ndashaka gukoresha na telecommande isanzwe ijya ya televiziyo nakoresha uko nyine mfyonze chiffre 1 itara rya mbere chiffre 2 itara rya gatatu rya kabiri hamwe chiffre 3 irya gatatu. Ikindi kintu kano kantu na kantu twise ni kite yigisha ibinyere vy'amatara. Navyo nyine bishaka mfite ni nkauti ni nk'igikoresho cyo gukoresha kugira wigisha abantu utamenetse umutwe. Ngira murabibona kamo karaka karafise ekran. Iyi ekran rero irasoma irasoma flash ni kuvuga urashaka gushamo flash cyangwa carte memoire bivanye n'ico ukeneye washizeko ukashobora kubirabira ngaha. Ariko kandi iyo mu gihe twavuganye neza turababwira abafundi biwacu bakabishira mu bikagumamo apana ko bikoresha flash. Nk'ubu twebwe ngaha dusanzwe dufisemwe birimwo dusanzwe turafisemwe ama publicité turafisemwe murabibona ama dessin anime ibiki biba birimwo. Ni kuvuga wowe ico ukeneye rero cinyigisho ushaka guha abantu wowe uyu muntu urabona ko mu byana kuri cyari cy'amatara cyari cyo kwatsa amatara kugira habone kuba promoma kirigisha urashaka kugitwara kwigisha. Aha harimwo nka bimwe byo kurima byo kwigisha kurima hajye usanga bari ko barigisha kurima kijambere bakakubwira kumwe n'utondeka ibintu byinshi. Umba rero ngaha ushira mu byumba ukeneye byihuse kandi kagasubira kagufasha no kwatsa amatara no kumviriza amakuru byose bijye byose wifuza birashaka kujamo no kumviriza amakuru umushase kuba bashobora no gusubirira radio canke ntigasubirira radio ko iyo ni kuvuga amakuru nshatse kuvuga wewe mu byo musanzwe birimwo urashaka kubikurikirana kubikurikirana amansenyama bashizemo urashaka kuyakurikirana nshatse kuvuga urashobora kwiyongereramo ayandi nka twiwe ko dusanzwe turabarimye b'ikibonobono turashobora kubishiramo ngaha twaduze ruguru tukereka abantu ati kibonobono ngiki bikorwa gutya. Oya twebwe mico gihe nitwe tubigushiriramo nitwe tubigushiriramo mu byo wabishiriramo uraza ukatubwira ibyo wifuza gushiriramo tukabigushiriramo. Tutaravuga iby'ibiciro kuko nibaza ko ariko baradukurikirana mwabonye yuko aya matara yoyo ntakenera bateri ntakenera ondulere ntakenera kuko ariko aratwereka itandukaniro riri hagati yaya cyo kimwe na yayandi tuba dusanzwe tumenyereye kandi vy'ukuri murabona yuko itandukaniro rihari. Ikindi kintu gitangaje gose twamaze kumva ni garanti y'imyaka 2. Urumva yuko
nyuma y'iyo myaka ibiri vy'ukuri nawe woba wamaze kwikura, ariko reka turindire twumve ko bitoba bizimvye kugira ngo turabe yuko abenegihugu mwomurondera n'ingoga mukabigura. Twabonye akandi gatara gatoya harya mutatweretse, ako nako ivyako ni biki? Aka n'agatara benshi bita lead lamp, ni kuvuga n'agatara ko gusoma. Aka gatara kakose special, aka naho ntari nakavuzeko, navuze kubera binini kenshi turakunda kuraba ubukibuhe bw'ikintu kamengo nico ciza, muga aka n'agatara keza cane kanazimbutse. Aka gatara burya kagura 220 aho iwacu. Aka gatara n'agatara gafasha gusoma, gusoma na cyane ku bana biga. Mu byanyakuri murazi ko abana twakuriye ruguru twese iyo 12 zigeze haba bwica, nta muntu asubira kwiga. Rero akarura ashaka kugakoresha ukiga n'ikice y'amaso bimwe nababwira, umuco wako gumuri kwa wundi nyene kuva utanguye gushika bihere. Kandi nako numva kariskonsi kakozwe gusoma cyo cyambere ko twimvire ku bantu biga baruguru na cyane badashikirwa nayo matara dufise. Bavyeyi mufise abana biga bo buca bakora ikibazo cy'umwaka wa nyuma baha uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza, eka na bamwe bakora ikibazo cyo mu w'icenda, baba n'abandi mwese murabona yuko wivyukiye saa 9 z'ijoro ushobora kwikonsantra ahantu ukabandanya wiga ukoresheje kajya gatara gashobora kumara imyaka 2 ukigakoresha, biruta aho wari kugura ibuji y'igihumbi 1500 canke amajana 2,500 ibuji uno musi. Urumva yuko ibuji nawe wokoresha mu myaka 2 zoba zirenza ibihumbi 20. Nyakubahwa mwodukundira mukatubwira ibiciro kugira ngo twumve abo bariko baradukurikirana ko boshobora kugura. Murakoze cyane, nababwiye ko aha dufise amatara bwoko bune, ariko dusanzwe dufise ubwoko bwinshi. Aha nashaye kuzana ubu, ariko ndaca kumenya dufise ngaha nyene, ariko nimwashika kubibanza nibashika kubibanza tudandariza ko dusanga hayandi. Ni kuvuga aka nababwiye ko ari 220 220 vyonyene, tuguhayagana n'imyaka 2 ukacwe nugatahanye. Ikindi aka iri nababwiye ko iri rifise depo elimine, iri tara naka gapano n'ibihumbi 100 iyo ukaca wigira. Iri nababwiye ko rifise 3 point elimine, ni kuvuga iri n'iri naka 120. Iri naryo rimwe nababwiye ko ryigisha, iri hariho pano nininya ntibashoboye kuyizana ngaha, ni nini, ni wate 20. Tuguhana iyo pano n'ibi byose biri ngaha 400 ishobora kwatsa amatara atatu n'akakantu kigisha 400 tugenda utwaye, tugwa nayo garanti y'imyaka 2. Ni kuvuga igize ikibazo muri ico gihe utuzanira uko nyene. Ikindi twebwe ko dusanzwe dukora, turinda kuguma wiyuguza. Twebwe umuntu yaguhaye irya tara asigagenda yanditse nimero yiwawe, bitegereza kuza turakubaza uko bimeze, ariko kandi nawe yewe turaguha nimero yiwacu kugira bibaye tutarakubaza utubwire, hanyuma tukuzanire irya tara kandi turigusanza aho uri. Murashoboye kumva ibiciro vyayo yatweretse, ariko hariyo ayandi mwari mwatubwiye yuko iyo yashobora no kwatsa agateleviziyo, ayo nayo umuntu yaronka kurangahe ayakeneye. Puro mu matwa iryo dufise rigura 600 niryo rizimvye, kuvuga hari hayandi ari mu munsi, mugabo irizimvye iri ku 600. Aho muzogenda iwacu hose bazobabwira ko ari 600 iryo tara. Mbere yuko ndababaza akandi kabazo kumbure tugana no ku musozo, uyu mugambi umaze igihe kingana gute hano mu gihugu? Woba umaze guhurumbirwa mu ntara izihe na zihe? Ni hehe twoshobora kugenda tukabona vy'ukuri waguze ayo matara tukumva intahe yo dushingira? Jana kuri uyu mugambi wacu ni ugitangura, ni nka mushasha ko twatanguranye no mu kwezi kwa mbere, urabona ko tugeze mu kwezi kwa 5. Ariko nababwira ko arire turiko canke umuvuduko turiko wo kugura ni munini cyane, bisigura ko bari bayanyotewe kandi ngira nkumbure basanze ameze neza. Je ndabivuze wava mwiyumvira ngo ni gushikuza kubera ko ndi umudandaza, ariko
muzoshika mubabaze. Twebwe rero turi mu ntara zitandukanye, kuko ngaho i Bujumbura turiho ngaha nyene aha mubona kuri siège mu Kigobe kuri Sodika Avenue du Cinquantenaire niko bagita iryo barabara. Turiho ku Mutakura kuri 15e Avenue. Turiho muri ville kuri Vero Moto. Nibaza ko benshi bahazi kuri Vero Moto. Turiho mu Rumonge ku isoko. Turiho i Makamba ku isoko, mu Rutana ku isoko yo mu Rutana. Turiho i Gitega ahantu bita ngo kwibarabara rya Muyinga no ni Mutaho. Turiho i Ngozi ahantu bita ngo galeri kwa Dako niko bakunda kuhavuga. Turiho mu Kayanza kuri centre. Turiho mu Kayanza kuri Ikabarore. Turiho mu Kirundo ahantu ku Mukenke ibwambarangwe ku isoko. Hariho i Muyinga ku Ryambere Muyinga kuri centre. Turiho mu Ruyigi na mu Cankuzo. Mu byanyakuri turiko turanaduza abana gomba twege tuyinjira n'ahandi kugira umwene gihugu ashikirwe byoroshe. Rero nibaza ko ufise ushaka aho niho zinavuze hariho pancarte kandi iriko nimero ico twise nimero vert no kuvuga telefone nako bakakurangira bivanye naho uri. Murakoze. Wewe uri kuradukurikirana uri aho hose bavuze, twandikire ngaho muri commentaire utubwire yuko uyu mugambi woba uwuzi binakunda ukabuzi no wakoresheje ano matara, utubwire uko yabisanze, twumve yuko twohamagarira n'abandi bose kubandanya bagura ano matara. Hanyuma nashatse kubaza akandi kabazo, mbega ko tumenyereye urana nk'ibi bintu murabizana bimwe ndiko ndaraba n'ivya plastike bikozwe mu buryo bwa plastike, mbega iyo bipfuye kuko narigeze kubona aha ngaha mu Carama gisagara nyene ca Bujumbura hari ikigo kinini cegeranirizwamwo birya televiziyo vya kera ivyari byarapfuye baca bikura mu mihana bakavyegeraniza ahantu hamwe bakabitwara muntu mbere kugira ngo bitaja konona ibidukikije canke bije konona isi mu gihe abantu baciye babitwara. Mbega namwe ni igikimwe mwategekanije kugira ngo ibi bintu mwakuye hariya ntibizoze kutwononera isi yacu narirya nka twebwe tuko turavuruguta kugira turonke umwimbu ukwiye? Murakoze cyane. Nababwiye kare yuko jana kuri twebwe ibyo dukora bikingira ibidukikije nico ca mbere, niyo principe yacu ya mbere. Rero twebwe turafitaniye amasezerano n'ikigo cemewe ngaha mu Burundi cyitwa Greece cegeranye ivyo bintu nyene ibi bintu by'ama plastike muga birimwo ibintu bishaka konona ibidukikije. Turafitaniye amasezerano twebwe rero n'umukiriya duhaye rino tara turamubwira yuko ripfuye. Nico gituma nababwiye ko tumusigarane nimero. Iyo ripfuye naho yo binyuma y'imyaka 2 duteza kuza kugitora tukarigarukana natwe tukariha abo tukarishikiriza abo bantu twasinyiraniye amasezerano yo kutwegeraniriza ivyo bintu nabo bakabisubiza iyo byavuye. Mbega muri ico gihe umwana igihugu aribazaniye muramugurira canke bakubona? Mujanye kuri twebwe yarituzaniye turamuha déplacement yarizanye kuko ni nk'ubwanyu. Mujanye kuri ni indication dukwiye guha Abarundi ko umucafu badakireho bawutaye bawushira ahantu hanyuma nyene bakawutora. Kuko isi nk'umuntu ubu nyene twa turavugana ari muri gisagara ariko aradukurikirana ngaho kuri Kibono Media, araje raguze rino tara inyuma y'imyaka 2 yapfuye canke inyuma y'imyaka irenga, yifuje kuri bagarukanira kugira ngo mutware mu bucafu, muramurihira amafaranga yo kuyunguruza kuva muri commune Gisagara gushika aho ari bazanira. Mu byanya kuri nko nababwiye twe dusanzwe dukorera mu ntara zitandukanye zose, ni kuvuga dufiseyo umurepresenta kandi dufiseho n'inzu uri twara ahantu hafi, abo bantu bo hafi rero baca bagusubiza iyo tike yiwawe waje canke ukabahamagara bakaza kugitorera nge yapfuye. Nico gituma no muri contrat dutanga amasezerano dutanga y'ubuguzi kuko turayatanga twebwe biba vyanditseko ko yigipfuye ari we mwumva nikiri muri yagaranje nticapfuye ibintu tuvuye nk'ura rimenye ntucutaho oya tubucu duhamaga twaza kucitorera cyangwa tuzane tukagusubiza ayo mahera. Nkuko muriko muravyumva twebwe tubereka ahaba hari novuga ama opportunity aho hari akaryo ikintu mubona ko mukeneye, hanyuma tukabereka ati ngiki aho kiri, ubushimye akaca atubwira ati jewe nashimye ni mu turangire ingene kiya kintu kidushikira,
karibu rero wewe wari ukeneye amatara mu nzu yawe, murumvise yuko hariho itandukaniro kandi garanti y'imyaka 2 je nibaza yuko atakwidoga. Nyakubahwa mu nkundire ndabaze akabazo gasa n'akanyuma. Ubu jewe ndumvise umugambi ndashimye, ariko je mba mu gisagara ca Bujumbura ndashobora kuca nkenera ryarindi ry'ibihumbi 600 canke iryo ry'ibihumbi 400. Mugabo ugasanga ayo 400 ndorereye agashahara, ayo mahera nayo mfise, mugabo vy'ukuri ndipfuza yuko ayo matara no yaronka, narijya wumva ko nshobora gushariza n'agatelefone. Mbega ntararonka ivyo bihumbi 400, mugabo nkaba mfise basi ica gatatu cayo, ntimushobora kunyizera canke munyizera gute kugira ngo mushobore kumpa ayo matara, hanyuma nzogende ndabariha bukebuke ko murazi ko ari igihe bigorana ayo mafaranga ntaboneke, ugasanga umwenegihugu ayakeneye umwimbu atarimbura, mugabo akaba avuga ati nawe ninashora umwimbu nzoheza ndihe yose, mugabo mbaye ndatangaye. Ivyo muba mwarabitegekanije ko menga kenshi mu Burundi nuko twibereyeho? Murakoze cyane. Twe mu by'ukuri twarabitegekanije, mugabo ntitwabitegekanije ku muntu yigenga wenyene, kubera ko umuntu aragoye kwishyuza. Iki ni ikintu mobile, ikintu ushaka kwinguruza ukagenda mu gisagara, naho urazi ko ari kinini, urashaka kuza ukambwira ndaguhe ukampa iry'amajana no kampa 100, ejo umbwira kuba kumutanga hirya y'ejo nkasanga uba mu buterere, sindanabimenye ko ari yuba. Twerere ntitwabitegekanije ko twaciye twiyumvira ko mu ntumbero yo gushigikira n'ivyiyumviro vy'umukuru nyanicubahiro mukuru w'igihugu, twe dukorera mu makoperative. Ni kuvuga koperative isanzwe yitunganije ifise uko bigenza, iyo waye arashaka kuza akatubwira ati twenda rudafise abanywanyi uku n'uku n'uku, dusanzwe twitunganije uku n'uku n'uku, twe twifuza amatara, twebwe uwo turamuha, twavuganye uko bazoza baratwishuriza n'uwo mukuru. Umva rero mu ntumbero yo gushigikira mu ivyiyumviro vy'umukuru nyanicubahiro mukuru w'igihugu, twe dukorana n'amakoperative, dukunda abantu bari hamwe kandi ni nabo bafise iterambere mu byanyakuri. Rero nuko tubikora, mugabo ku muntu ntitubikora. Narinzi ngo ngiye kurangiza, ariko reka nce mvuga kino kindi. Nk'ubu jewe nitwa David Tuyisabe, ntazira kibonobono, mpagarariye umuryango munini w'abarimyi b'ikibonobono, abantu barenga 1000. Habayemo rero abantu bavuga ati twebwe turakeneye amatara, mugabo amahera yose ntituyafise. David, nk'uko uri imbere yacu, duserukire bakiyandika bangana n'igihumbi, nashobora kuza ngaha mukaduha amatara abenegihugu bacu, tukabaronsa amatara, hanyuma mukuriha bakazoriha bacishije kuri jewe cyangwa ugafata jewe ko jewe ataho ndiko ndaja, ubona ko n'umugambi w'ikibonobona ari munini cyane. Ivyo vyokunda mu byanyakuri? Uvuze wewe nje numva mengo ubaye wa wundi nyene, aho uvuga uti ugace mu kibonobono, koperative y'ikibonobono no muri koperative ni persone morale. Kuvuga we ntabonye wewe ndashaka kubona ucegera cyawe, ndashaka kubona umukonseyi wa ndashaka aho mwebwe muca muzi turaje turi staff abarongo ikibonobono, ati twagiranye amasezerano n'abakunzi bacu, abanywanyi bacu babonye ikiganiro bifuza amatara, mugabo nibafisa yo kuriha vyihuta, babaye barariha make turabaserukiye twizera aho birakunda cyane. Muca mutwereka ko muzoze murayariha no kwine muri musanzwe mwitunganije kwegeranya uburyo. Ni kuvuga nimba muri musanzwe mufise mutubwira uti turishura ku kwezi, nuko nkombore muri musanzwe mufise uko mwegeranya amafaranga ku kwezi. Afite turaraba uko musanzwe mwitunganije, hanyuma hariho abasanzwe babijejwe barabidufasha, bakaraba ko muri mu bikwiriye, hanyuma tukabahereza neza cyane, kuko simwe mwenyene turamaze gukora n'amakoperative atandukanye, Ngozi na cyane niho hari amakoperative menshi tumaze gukorana. Rero nta kibazo na kimwe dusanzwe bikwiriye, turabaha. Itariki 20 z'uko kwezi tuzoba turi mu gisagara ca Ngozi. Nitwashika Ngozi tukabaza ati ni bande bakoresha ano matara, mbega mwoduha uburenganzira bwo kuzobironderera tukabibariza kugira ngo badushingire intahe? Nta kibazo cyane, nta kibazo, muzogende bazobakira. Murakoze cyane, ndabashimiye. Hanyuma bakunzi bikimenyesha makuru Kibonobono Media, ego karibu cyane mu byanyakuri. Sinogana haka ntagenda ntavuze iminsi yose mu gihe nshoboye kuronka kuvuga igashikira abantu benshi. Mw'imbono kazoza y'igihugu cyacu,
nyene icubahiro ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 bisaba ko duhaguruka twese tugakora umwe wese hashika. Ico numva ntogana ntakivuze kubera ko hari abantu bumvishe umukuru w'igihugu atanze imbono bace barindira ko mengo niwe azoyishika azoyikora. Rero twebwe nka Innovateur Burundi twabaye aba mbere kuko nta terambere ribaho atamuyaga nkuba. Nta terambere rishobora kubaho tudafite amatelefone ya wesha abantu batagura amatelefone kubera babura aho bayisharira. Twebwe twaragiye twumishe iyo kamo tubiye ba mbere rero kugira tuvuge tuti dushikane amatara ku bene igihugu bato bato kugira bashobore gukora imigambi mito mito. Ni kuvuga nk'akarorero burya mu Burundi ruguru umuntu ashaka kugura ibutike yiwe kubera hatabona 12 11 akaba yugaye. None ngaho umva iterambere nuko dukora umwanya munini. Nico gituma rero twaciye tuvuga tuti reka turondera amatara zimbutse umwene guga aza kubonesha azashaka kudandaza basi gushika saa 4 habona atagira ubwoba. Nivyo rero umva nashaka guhereza ko murakoze cyane. Murakoze cyane nako mvuga ngo bakunzi bikimenyesha makuru kibonabono media iyi nkuru muyisangize abandi hanyuma mwandike muri commentaire nimba ari kibazo mufise mugishiremwo hanyuma tuzobaronderera inyishu yacu. Ariko nimba ari ukeneye amatara yihute cyane anyaragase ntatangwe yigurire amatara ashire mu nzu hanyuma kugira ngo dushike kuri yambona kazoza twese twibera ahantu habona. Reka dushimire nyari cubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi we yatanze imbono. Dushimire na nyakubahwa directeur general canke umuyobozi mukuru wa Innovateur Burundi mu mugambi izuba isoko ridakama natubwiye ko muri Innovateur harimo n'indi migambi kumbure akaryo kabonetse ngira ngo tuzoheza tuyibashikirize. Dushimire n'uwo wundi wese adahengeshanya mu iterambere ry'igihugu natwebwe nyene muri Kibonabono Media turiteye intege tuko turabashikiriza ibiriko birakogwa ahatandukanye. Tugushimire na wewe uja kuraba kino kiganiro ukagisangiza abandi ndetse ukanaza kugura amatara. Dushimire n'uwo wundi mu myaka 2 azoza kudushingira nawe tubwira ati vya bindi nivyo. Murakoze cyane mugire aho muba mubahwe. Cameraman Zombi inyuma ya kamera nawe turagushimira kuturonsa amashusho meza. Imana ibahezagire. Amen.